ababaye novuga ko yaciye asa n'uwigarurira umugabo wanje kandi afise umugabo kuko ico gihe barava muhira bakava muhira mu gitondo bakakazana naho mu saa 5 y'ijoro bashika umugore akacija mu nzu muri chambre agahindura mugenzi wawe nta mugabo yari afise aho yari amufise mugabo nta jambo yari afise nta jambo narito yari afise umva yarabigaruriza bose ico gihe akashija mu cyumba kambarira igitenge mu mabere je cyo nari njejwe nari nk'umukozi kumbure nije nateka hama nkabagaburira bakicara mu saro bakubitana bagiranye n'ibintu bitari vyiza gusa kenshi nkamubwira nti uhegiye twaza twavuganye yuko tuzopanga inzu tugapanga inzu hama tukarondera ubuzima nk'abandi ariko urabona muri uru rugo turimwo tubamwe turi abantu 15 ntibikunda ntibishoboka ico yambwira ngo iwanyu ntaho uzi caho cinkanuma bimaze kugera aho rero twarahabaye mugabo biranga biza kugera igihe uwo mugore arambwira nti nkeneye kutayi wanyu sindagukeneye ndamubwira umugabo nti reka dutaye kuko nta jambo nari ngifise kuko ico namubwira cyose uwo mugore niwe yamutegeka uwo mugore niwe yamubwira ikintu cyacu icavuze cyabico nyene nimba vuze nkeneye kwambara ibirato vyari ivyo nkeneye kugura igitenge vyari ivyo nyene mugabo tukiyashika namubwira nti umugabo je urabona yuko naje nta mugabo nta mpuzu ufise urabona ya mahera wazanye byoba vyiza nanje nguriye igitenge kuko we yaramaze kumuyugurira yora igitenge n'ibirato ndavuga nti ntishobora gukunda ko ushobora kwambika umugore wa mwene wanyu nanje atacumfise gusa ndarushe sino kubesha ndarushe kuko gukurikirana abana bane wenyene kuvuga umuryango nawe nakazi ufise ukora urwa mu rugo Yes, ndabaramukije abakunzi ba Star TV yumva mukagera call me Mr. Recorder, Mr. Meat, Mr. Kimararungu, Mr. Loving Town, Mr. Ubeshi, Mr. Rift, all the way from Burundi, East Africa. I'm Star by the ship, #1 presenter, last man presenter. I like to support everybody in our country. Don't forget, so bavuga ati fashora fashije tusituringa kwera twafashije. Right now, bumwe mu butumwa naronse bimwe mu vyatumye nkora kino kiganiro uza kumenya byinshi bitandukanye. So nimba uri umukunzi wa Star TV hari ico ushobora gukora kome nk'ubufasha nkuko nabavuga ati fasha warafashijwe twese turi ngaha kubera twagize ente kubera twafashijwe kubera ko twese ntitwiremye. Mu bwa bwa Star TV nibaza ko ari for the first time dukorana ikiganiro nawe ariko hari byinshi ngira ngandire nawe imbere ko dukorana ikiganiro twicaye hano turayaga turavugana ati tubigenze gute. Reka renda mwakira mu bwa bwa Star TV ku ncuro ya mbere ndabwira ko ndabakunda cyane ni Star by the ship mu bwa Star TV dufise umutumire reka tumwakire n'urukundo murazi ko dukundana twebwe tumeze fresh turakundana vyatari mama karibu sana ego murakoze mera nkuduza kamiko guca ko nyene karibu cyane mu bwa Star TV ego murakoze umeze neza ego ndashima ego kutwenga neza none ego kuri iyi si nuko baho dutwenga nyene n'ubundi niko bimeze ariko hari igihe umuntu atwenga ayigirishije birabaze gushika ugatwenga wigirishije birashika kenshi ugatwenga wigirisha kuko si ngombwa ngo ibintu bishikira umuntu wamubabaye nuko umuntu atwenga kugira ngo yongereze n'imisi yo kubaho haje utwenza imisi yo kubaho ikiba myinshi iyo wama witwengera kenshi urongereza no kuvuga ngo umuntu ababara kenshi aratuma amagufa yiwabungwa ariko iyo wama witwengera n'imyaka yo gufira gabanuka umva n'imisi kikororoka ego ibana aho reka turatwenga cyane aho ndiyongeye umwaka aho umwaka uragiye go vrema so amazina abakwita gute Jenny Twisenge Evrine Nitwa Twisenge Evrine Twisenge Evrine afise abana bangahe kuri no ncuro Twisenge Evrine afise abana 4 abakobwa 2 n'abahungu 2 none kumenga abane uracari muto cyane warakwakwana iki byarashitse nyene nanje byashikiye gutya nyene navyisanzemo nasanze nagiye kubaka nkiri muto
ariko nacashane bishikira abantu bakiri bato ugasanga ni beza nyene imisoro icibirukira ikabakanira ikavuga ati ebana uno muntu ni kumukwakwanya hakiri kare abandi bataradutanga oya si kuvuga uko sinzi nyene vyagenze ntabyo nzi kuko je nibaza ngira ngo sinari mwiza kurusha abandi ego neze na neza mu bukumi bwawe Evrine yari ameze gute ku bantu batari bamuzi mu bukumi bwiwe no ariko bagiye kumumenya maze gukora canke abantu ariko baramubona ubukumi bwe yari ameze gute yari umwana ameze gute abayeho gute mu buzima busanzwe Evrine mu bukumi bwanje nari umwana si kuvuga ko nasara kuko jewe narinze nja kwabigwa atamusi numwe ngiye mu kabare canke atamusi numwe je nsohotse kuko novuga ko tarahaje nariye wari umuntu ukunda iki mu buzima bwawe je mu buzima bwanje ntuvuga ko takintu nakunda kuko hari umwana nyene w'umupore nyene yiberenga nakuze nukuvuga kuva nkiri muto nakuze ndi umwana yakuriye mu rusengero nukuvuga rero ibintu by'ubusazisazi ntavyo nigeze ntavyo nigeze kandi imyaka yo kugira ngo mbi nkumi canke sare oya nayo nabonye kuko nagiye mfite imyaka 16 sinari bwasare amato asumira ariko ngo wagiye ufite imyaka 16 ko wihuse oya sinihuse mpora ndavyita ko ari nk'isanganya ryambaye ko kuko ariko abantu nk'abo bari kushaba yabara abantu bameze nabi bari kuca bafata umusore bakamufunga ngo yafashe umwana ngo atarakuza imyaka oya hajya umukobwa n'umuhungu iyo byashitse bakaja mu rukundo hama bigashika bagatwarana kuko twe kugira ngo dutwarane ntibyaciye mu mategeko kandi nanje kuko nari nkiri muto ibintu byose nabibona nk'uko umengo ni nk'ugufyina nabikora nk'ugufyina mugabo nsanga umuhungu nawe ntikwari ugufyina kuko nta mezi abiri twakundanye oya nta mezi abiri twakundanye urumva yari seriye we yari yavuze ati jewe nkora umuti nyene ngira ko nta bindi neze na neze umwana wa mbere afite imyaka ingahe ubu ngo umwana wa mbere afite imyaka 15 muri kumwe uravuga ati ndafise inkumi kabisa ndafise inkumi kuko iyo turi kumwe nta muntu ashobora kumenya ko ari wanje kuko turangana ucumenga nyene ni mutonya wawe muhererezi wanje amato sumina neza na neza ngo mutama wawe ngo bari pastor oya cyangwa yarigeze kumuba oya ntiyigeze aba pastor gusa yari yarabaye indongozi nyene mu pastor indongozi nyene yararongoye ishengero nyene muga ntiyigeze aba pastor okay uno musi ko turavugana na Evrine ku bana bane ariko ku bana bane hari byinshi tugira tuvugane ko neza na neza ino nkuru ndashaka yigisha abantu kandi abantu badukurikirana kugira baze kwitahura bagire nico bamufashije neza na neza abo bana bane no musi nturi kumwe n'umugabo iyo ni inkuru mfise kandi nibaza ko ari tushana tuzanye ngaha abo bana bane bose wabibarutse uri kumwe n'umugabo byagenze gute ubuzima bwawe bwo kwibaruka abo bana byari bimeze gute usa no gutubwira ukuntu byagiye biragenda kugira tugire kuri ca kintu nyene twifuza yuko dushikiriza abakunzi ba Star TV of course no kuvuga abana bane navyaye umwana wa mbere turi kumwe n'umugabo mbyara umwana wa kabiri turi kumwe n'umugabo mbyara no wa gatatu turi kumwe n'umugabo ariko biza gushika kuko umugabo ubuzima bwarahindutse yadandaza muri ville amaze kudandaza muri ville arahomba aza gutaha icara muhira yicaye muhira byarashitse ubuzima buranka nyene kuko ubuzima nari mbayemo byasaba ko cingero canke nari umuropozi nararopora amabuye mu mpimba canke nkaropora umucanga mu mpimba hariya kumusaga kuko twaba hama nkagurisha hama nkagaburira abana kuko umugabo we bimaze gushika bigashika agahomba muri ville ikintu yaciye akora yaciye aba umusenzi yasenga muri eglise minivame ngaho muri ville niho yasenga ukuvuga igihe cyose twabanye muri iyo myaka yabayeho acaba umusenzi akaja gusengera abantu bagwaye nanje bigashika nyene ndose nk'umuntu ambwira ati ntundira utubuye canke kora ibi byo nkabikora kugira ngo bikunde umuryango umererwe neza byarashitse igihe rero ndabona ko ubuzima bundambiye igihe kimwe ndamubwira nti bisaba ko ushobora gukora kugira ngo ubuzima turenge n'ubwo butembera
naragiye ndabwira umuhungu yitwa Samu w'umushoferi ngaha mu Kanyari ndamubwira ibibazo mfise ndamubwira nti byoba vyiza basi umuhaye akazi akaba umukonvoyeri kugira ngo bikunde uramusabira akazi bikunde kugira ngo turange n'ubuzima butembere yarakamuhaye arambwira ati genda umubwire yemeye ucuza acaza ico gihe yaratashe ku mugoroba ndamubwira nti urabona ubuzima turimwo bisaba ko ukora uko ushoboye kose ugahora kugira ngo abana baronke ico barya ico gihe rero yaranyemereye kuko yari yambaye na nimero za telefone ziwe aranyemerera aragenda aratangura arakora mugabo naho yakora ubuzima ntibwigeze bugenda neza arambwira ati urabona ko ubuzima bwanse rero aho hose gusa zari nguvu zawe kugira urabe ko yoronka akazi muronke ico mufungura urabona ko bigenze uko rero ubuzima n'ubundi ntibumeze neza ati rero reka tugende tuji iwacu mu Rwanda umuhungu yarasanzwe avuka mu Rwanda umuhungu yarasanzwe avuka mu Rwanda mugabo nawe wavuka he neza na neza navuka muri Sororezo ngaha muri Bujumbura rirare nawe yari umunyarwanda mugabo niba abanyarwanda yarasanzwe afise ibyangombwa by'u Burundi sigura ko yaramenyereye no cyane yari yariguze ngira ngo sinzi ko bavuga ngo kwigura ubwene gihugu nationalité y'u Burundi nationalité y'u Burundi bimaze kugira ngaho rero arambwira uti reka tuje iwacu mu Rwanda kuko twari tumaze nk'imyaka 6 ataragenda iwabo acarambwira ati reka manze ngendeyo ndabe situation zaho nshobore kubona ubuzima bwaho ingene bumeze ico gihe yaragiye amaze kugenda arambwira ati ubuzima bwo mu Rwanda bumeze neza ati ni vyiza rero ko bishika tukagenda mu Rwanda kugira ngo mu Rwanda ushobora kuronka naho urima kuko parcela zanje zirahari kandi n'umuryango ushobora kumfasha ukamfasha mu by'ubuzima ico gihe ndamubwira nti ntacyo kuko nanje nari indushe kuko ino nta muryango yari afise byasaba ko ikintu cyose gishoboka ari ingorane zose zishika nitura famille mugabo nanje nkabona ko famille irushe cyane niko ndagenda acambwira ati genda ubaze famille yawe kugira ngo twumve neza ko famille ishobora kukwemerera kugenda mu Rwanda nagenda ndabaza abavyeyi barambwira bati ntacyo ko muzaba mwegereye imiryango kandi ko bizoba bishika mukegera amaparcela ko avuga ko afise amaparcela muzonarima kugira ngo muronke ico murya ico gihe rero twaragiye twashikiye Kimisagara mu Rwanda ahabona tumaze gushikira Kimisagara mugabo ava twari twararondeye agaparcela tukarondera i Burundi tukarondera ngaha ku Musaga turakagura aho hose ivyo bibazo byose twaciyemo dufise agaparcela iyo parcela rero acaravuga ati reka tugurishe iyi nzu acakubwira mugurisha inzu tugurishe iyi nzu kumbure iyi nzu izoba intango yo kurondera ubuzima ico gihe ndagenda ndabaza umuryango urambwira ati nubundi mugiye kuba hariya ntimushobora gusiga inzu ino nimuyigurishe hanyuma mugende acara kubwira ugurisha inzu mbega ntiwigeze uja mu bantu urabaza ati mbega tugurishije inzu arisho vyo bitwaye kubera ko ujya kugurisha inzu si ikintu cyoroshe ico gihe namanje kubaza umuryango kuko sinari gukora ibintu umuryango utabizi kandi nanje ko nabona twari tubanye muri ubwo bukene nta gushwana nta kuvugana nabi mwari mubanye neza twari tubanye neza kandi ico gihe urumva kuko navuga nti naho nshobora kugurisha inzu ntashobora kumpinduka kuko twaragize mariage ukuntu wabona mukundanye wavuga ati ntacyo bitwaye ati ntacyo bitwaye nta kizohinduka ico gihe twarashitseyo mugabo ava tutarashikayo nari namubwiye nti amafaranga ugurisha parcela ntuyonone reka tugende hariya vuga nti jewe ruguru sinshobora kubayo mugabo reka tugende tugura ahantu hegereye mu gisagara hama turondera ubuzima nk'abandi kuko abantu bose baba mu gisagara si ukuvuga ko baba bafise amatongo mu gisagara reka tugende tuzohiga ubuzima hama kubera nzoba ndi hafi y'iwanyu nzohora nsimba nja kurima hama nongera ngaruka ico gihe rero twaragiye turashika
mugabo twasezeranye ko dushobora gushikira kwa mwene wabo hama tukarondera inzu tugapanga tukarondera ubuzima nk'abandi. Niwe Kimisagara mwashikiye no mwari mupanze canke mwari mubaye mu rugo iwabo? Kimisagara twashikiye mu rugo wa mwene wabo. Uwo mwene wabo yarafise inzu hajya hejuru Kimisagara hefu y'ishamba niho yarafise inzu. Kabona. Niho yarafise inzu rero yarafise abana. Kuvuga yarafise abana 5. Nawe n'umudamu wiwe akaba atunze n'umwana wa mushikiwe. Muri ico gihe mugiye mu Rwanda mwari mufise abana bangahe? Dufise abana 3. Uwa kane atarajako. Uwa kane ntiyari bwaje. Bimaze gushika aho rero twarahabaye mugabo. Nukuvuga abamama babiri babana mu rugo biragorana. Biragorana cyane. Nukuvuga twarabanye mugabo tubana atari neza. Kuko mugabo ikintu cyatanguye kudutandukanya. Kuko ayo mafaranga twari dukuye ino. Cyane namubwiye nti tuteza kugura parcelle. Ucu ugenda ugurane ni moto. Wewe uzocukoresha iyo moto cyangwa urondera umuntu akoresha iyo moto hanyuma nawe kugira ngo bikunde turonke ingene dushobora kubaho tupanga inzu. Hama iyo moto izo dupangira inzu yongere iduhe nivyo dushobora kuja. Ariko tumaze kuhashika n'ivyabaye uko. Amahera kuri moto cegenda gusa. Ayo mahera yaragiye acagura parcelle 3. Azigura Karama. Amaze kuzigura Karama umwe mugenzanje acara babara. Ababaye novuga ko yaciye asa n'uwigarurira umugabo wanje. Kandi afise umugabo. Kuko ico gihe barava muhira bakava mu gitondo bakakazana naho mu saa 5 y'ijoro. Bashika umugore akacija mu nzu muri chambre agahindura. Uwo mugenzi wawe nta mugabo yari afise aho? Yari amufise mugabo nta jambo yari afise. Nta jambo narito yari afise. Umva yarabigaruriza bose. Ico gihe akashija mu cyumba kambarira igitenge mu mabere. Jewe nari njejwe nari nk'umukozi kumbure nije nateka hama nkabagaburira bakicara mu saro bakubitana bagiranye n'ibintu bitari vyiza. Gusa kenshi nkamubwira nti uwegiye twaza twavuganye yuko tuzopanga inzu. Tugapanga inzu hama tukarondera ubuzima nk'abandi. Ariko urabona muri uru rugo turimo tubamwe turi abantu 15 ntibikunda ntibishoboka. Ico yambwira ngo iwanyu ntaho uzi caho cinkanuma. Bimaze kugera aho rero twarahabaye mugabo biranka. Biza kugera igihe uwo mugore arambwira nti nkeneye kutaha iwanyu sindagukeneye. Ndamubwira umugabo nti reka dutahe kuko nta jambo nari ngifise kuko ico namubwira cyose uwo mugore niwe yamutegeka. Uwo mugore niwe yamubwira ikintu cyari icavuze cyabico nyene. Nimba avuze nkeneye kwambara ibirato vyari ivyo nkeneye kugura igitenge vyari ivyo nyene. Mugabo tukiyashika namubwiye nti umugabo je urabona yuko naje nta mugabo nta mpuzu ufise. Urabona ya mahera wazanye byoba vyiza nanje nguriye igitenge kuko we yaramaze kumuyugurira iyo y'igitenge n'ibirato. Ndavuga nti ntishobora gukunda ko ushobora kwambika umugore wa mwene wanyu nanje atacumfise. Ico gihe byarabayemo impari biramwe imwinduru bibayemo induru. Ico yakoze yahaye 10,000 uwo mugore nyene kugena muzanira ico gitenge. Umugore agenda arakizana. Mugabo ndagira umutima mubi cyane. Ndavuga nti none bisigaye bishika igihe nkagurirwa n'igitenge n'umugore wa mugenzanje. Umva birambabaje. Bimaze kugera uko twarabaye aho. Twarabaye aho. Tumaze kubaho nyene tubaho nyene mu buzima bubi. Hatangura kuvyuka ibintu byo kwagirizanya nakuye uburozi mu Burundi. Mugabo ava ko buri kurabaroga rero. Ava hariho umwana uwo mwana yitwa Muhoza. Jewe maze gushikirana n'umugabo uwo mwana umugabo yarambwiye ati jewe yamara hariho umwana navyaje. Ndambwira nti nta kibazo kuko nanje nakuze mu buzima nakuze nkunda umwana. Numva umenga biranezereje. Ndavuga nti ntaco ko uwo mwana wamuvyaye uzomuzana tumurere. Mugabo tukiri no ndagira amadute. Ndavuga nti uyu mugabo niyo ba yarampenze akaba afise umugore. Niko kumubwira ati rero tugende tuze gutora uwo mwana. Ico gihe twaragiye tugiye dushikira iwabo
tumaze gushikira iwabo umugabo yamaze iminsi atari Kigali agiye gutora uwo mwana umugabo uwo mwana ntibamumuha mama wiwe ntiyamumuha aramumwima turongera turagaruka ni kuvuga abo bana bose twabavyaye nzi neza ko uwo mwana ahari tumaze guhashika rero twarahashitse aravuga ati ngiye gutora wa mwana ati nta kibazo uwo mwana rero uwo mugenzanje aca yuririra kuri we kuko uwo mwana vyarashika igihe nkamubwira nti tujane gusuma nimba akantu mbonye nkakamugurira mugabo uwo mugenzanje ntiyigeze aryoherwa ivyo bintu ndiko ndakora ahubwo agacishiramwe umwana ko uwo mwana ashaka kumwica uri umuntu mubi vyarakuze rero arateranya abona biransi bimaze kwanka ndibuka igihe kimwe ico gihe umugabo yarambwiye ngo hari mwijoro nko masata narambwira ngo taha genda ngo uzinduke mu gatondo ugenda ndamubwira nti jewe vyoba vyiza basi mpabana ivyangombwa vy'abana hama je nitahire ico gihe naciye mbyuka naciye mva muri salotwari ndasohoka hari akantu k'agashamburete nyene bari baduhaye nyene twabamwo kuko abana barara muri salo twe tukaca turara mu kantu k'agashamburete kari hanze ico gihe nca ndatora impuzu nca ndagenda ngiye nca banduka ifu ku mubanyi ico gihe niho naraye bukiye mu gitondo ndavyuka ndamubwira nti vyoba vyiza umuhaye ivyangombwa ukampa n'abana nkabatwara kuko abana bari bato cyane bari batoyi cyane yani no kungora kubatunga ico gihe arambwira ngo mbabarira ntibizosubira turajaho rero uwo mugore mugenzanje yagerageza uburyo bwose kugira ngo bikunde ntahe ico gihe rero yaramwigaruriye arongera aramwigarurira birashika igihe arambwira ngo ndagiye arabwira umugabo ngo agiye icangugu icangugu je naho narinzi ico gihe nasigaye mu rugo maze gusigara mu rugo ndagumaho hageze ku mugoroba haca haza umuntu w'umumama gusa mugabo aho hantu twaba hariho umumama hefo gutya mu hefo yiwe uwo mumama yari yarabuze umugabo uwo mumama yari yaromotse kuko ngo hari harabaye imishamirano hagati y'uwo mugenzanje nawe birashika igihe barashwana umwe araheba arata ahebera ubundi umusozi aragenda ico gihe rero bimaze kumera uko jewe haraje abamama haje umwana jewe umwana ntawe narinzi aradodora basanga nicaye ahantu arambaza ngo hari abamama bakurondera je ico gihe naragiye ngiye nshikira ku muhana w'umuntu uwo muhana w'umuntu arambwira ati wa murundiwe ukaba utagira iwanyu ubu nyene nkibikubwira taho ugenda iwanyu abwira wewe abwira jewe ndamubwira nti nahi wacu kubera iki arambwira ati mugenzawe yavuye kwibarabara avuga yuko agiye icangugu kugira ngo ahige nawe yongera ahige n'uyu mubanyi wo hepfo je ndavuga nti none nibiki aca arambwira ngo ndakwereke abantu yabitumye ngo vyavugiwe ku gasantere hari ifo kwibarabara kuko uwo mugenzanje yaradandaza imikate yaratembereza imikate kwibarabara nyene ico gihe baramanukanye bashikiza ahantu mu kazu ako kazu baranyicarikamwo barambwira ivyo mugenzanje yavuye havuze barambwira ngo urabona ujya mu muntu wo hepfo yomotse kubera wewe rero nawe nimba udafise iyo uja ubu nyene tawusubira iwanyu nayande urahagwa ndababwira nti je senga imana ati imana nsenga ntashobora kuyirusha ububasha ati ntacangira jamba bambwiye ngo nyambara ico wishimikije ndataha shitse muhira umugabo atashi ku mugoroba ndamubwira ati jewe hari abantu baje basanga ngaha abantu umwana barambwira ibi nibi ngwe ngushatse kuvuga ariko ngo abi wacu arabaroze ndambwira ati sico nashatse kuvuga ngwe sawa turagumaho mugenze rero ntiyatevye yamazeyo ico gihe yaramazeyo iminsi hamarataha ico gihe nije nagiye kumwugururira ndamugurura nje ntiyamvugishije ntiyandamukije amaze gutandamutsa aciye mu cumba agiye mu cumba yasanze tuko turafungura hari saa sita
agiye mu cumba ndamutuma umwana ndamubwira nti mama mubwire mama zidufungure. Bimaze kumera uko aranka. Twareje gufungura abana saa sita bararyama baraje kuryama. Bamaze kuja kuryama nanje shanje muri chambre nyene mugabo birakusinzira ndaguma ndaririmba maze kuririmba haragira nko mu saa 11 niho yavyuka ambwira ngo tonora ibirayi. Ndamubwira nti je nta birayi ntonora ngo ntavyo tonora te. Ico gihe ibirayi barabitonoye barateka bamaze guteka barafungura bamagara ku mugoroba ndabwira je simfungura. Nase gufungura niho vyashikiye mu gatondo umugabo aca marasiyo arambwira ngo genda usume uteke ngo ubu uzosangira n'abana bawe. Ndamubwira ati nta kibazo mugabo amahinyu yari ngaho je narateka ivyo ntetse umugabo ntiyabirya ahubwo yarya ivya wa mugore atetse. None umugabo wo mugore yabiteka siho yabari ntiyabona ibiba cyane umugabo niho yabari nta kintu na kimwe yavuga nta je munene mu nawe nari yabonye ko bamaze kumutwara umugore kandi bamusanze mu nzu yiyo kandi bimaze kumera uko je narabaye ngaho ngateka nkajya n'abana wa mugabo akagaburirwa na wa mugore. Bimaze kumera uko umugore kuko yasohokera aho twaba ako gashambure kabonana naho twasohokera. Ico gihe umuryango wo hagati acara wugara amaze kuwugara acakorera kwiremba imbere ngo no hava ndabasukira ibintu mu njya. Je narabaye aho mbaye aho nakora yarashika ntiyandamutsa yaca ashika gaceja mu nzu ya wa mugore bagaca bijya kwicira mu nzu na wa mugore batera inkuru batwenga bagira ibiki tubandanye dushakagura maze kumera uko rero jewe narabaye muri iyo nzu maze kuba muri iyo nzu wa mugore amaze kuza ico gihe ngiye ndagenda ngo ngiye gucana itara kuko amatara yaragenda ndinjira mu nzu. Ninjiye mu nzu sanga yashize umugore wiwe umugabo wiwe n'umugabo yagashiza ariko babwira ngo jewe ngo sindamwakira yavuye iwabo sinamwakiriye yavuye iwabo asanga nashavye nyine amajambo menshi. Ene nashitse mu ntebe ndicara ndumviriza mu bandi maze kumviriza mu bandi ndamubwira nti by'ukuri sinarinzi neza ko ari unteranya n'umugabo kandi ni unteranya n'umugabo ntivuze uko umugabo yaciye ahaguruka aca nkubita umugere ncandagwa nkubita umugere wo ngaha ncandagwa ngoye mbyutse nko minduru ababanyi bo haruguru baca baravuga bati ntimwice umuntu ico gihe bace bantwara kwa muganga kuko sintivyakunda ko mpema sinahema ngo nshike baca bantwara kwa muganga bantwaye kwa muganga baramvura ndataha. Nashe abayobozi bazinutse mu gatondo baravuga bati iciza wa mugabo we kuri uyu mugore ngaha mutware uje kumupangira. Yaciye agenda arondera inzu arapanga turabana n'abagore bwira Fanye nabone bandatu we ntiyataha kuri uwo mugore atashe kuri uwo mugore n'umugabo wundi ahari je narabaye aho arambwira nti narakubwiye utayi wanyu waranzi icyo nokubwira cyo sindosura kugusumira. Nabaye aho kuko akibivuze ntiyagarutse. Nabaye aho uwo mugore yarampangiye ko uwo mugabo yarampangiye ko yaramfashije cyane kuko mbere ndamushimira cyane kuko yaragize icamara. Narabyuka mu gatondo nkumvira ngiki abana bakandirira ko uwo mugabo niwe yarazi byose niwe yarafise ubuzima bwanje aramfasha amaze kumufasha niwe yacambwira ati genda witware aranyereka ahantu nje kwitwara ndagenda nditwara ndabivuga maze kubivuga banamutumizako ashitse yazananye na se wiwe ico gihe azanana n'uwo mugore na mwene wabo n'uwo mugore ashitse we yicaye nkaho ashitse ngaho se wiwe niwe yavuze aravuga je ndamubwira nti utama sindakubahutse gusa ico womenya cyo jewe sinavyaranye nawe reka tuburane nuwo twavyaranye. Bimaze kumera uko baratwumviriza aramubwira nti jewe umugore ntawe nkeneye natahe nawe nkeneye. Niho umuntu ariko aratuburanisha yambwira nti basi naguha amahera y'itike utahe
hanyuma umaze gutaha we niyiyumvira azogaruka gutora mugabo ava urabona umugore n'umugabo babana twari twarahuye araza aranyeza ko nyene twari dupanze nshinda twarinda sinamenya yuko mfisinda bimaze kumera uko naciye ntaha aca mpama yanyu 15 aca ndataha muhira nashe muhira kuko urumva nari sanzwe mfise inzara nari sanzwe mfise wabi sinari merewe neza nyene ndategura uduhuzu kugira ngo ntahe ico gihe naratashe naha ku mugoroba nca nsanga Nyabugogo bamaze kugara sanze Nyabugogo bamaze kugara ico nakoze naciye nja kumubanya arampa indaro bukiye mu gatondo nca ndataha ntashe naraje ndashika i Burundi nshitse i Burundi ukwezi kwa mbere nkamutelefona kuri telefone ntiyanyitaba igasona ntanyitabe atanyitavye niho byashika ndavuga nti reka nkuza muka ukwezi kwa mbere mbona singiye mu maraso ukwezi kwa kabiri ndavuga ati noba mfise inda kuko nafise ibyumviro byinshi nari naronze kuko niyumvira none aba bana ho ndabatahanye mu Burundi bazubaho gute bizogenda gute niho navuga nti reka basi nsubireyo burya narafashe abana ndasubirayo nashikiye umuhungu wandagiye niho nashikiye baramutelefona kuko utelefone hitaba uwo mugore agaca avuga ngo uwo mugore yaratunaniye ngo nta nuwo tuzi naragiye ico gihe ndamubwira nti yamara mfisinda ndamusanze mu murima kuko aho muri ayo matongo twari twaraguze harimo ibiharage ndavuga nti kabasi nje kuraba mu murima ko no hava ndahamusanga basi ico gihe nasanze mwene wabo nawe bariko barasoroma ibiharage bamaze gusoroma ibiharage ndababwira nti je sinyerera mfisinda murabona itongo twari dufise mu Burundi yararigurishije amatongo yariguze nayo none sinshobora kuja kuyerera ngo nyerere n'abana batatu ico gihe uwo mugabo wanje yari kurindi tongo nyene twaguze ryo hirya acara mu telefona ngo hewe ngo nyereka ngo umugore wawe yaje bahashize yatoye inkoni arankubita arambwira ngo no kwica kuko naho no kwica nta Burundi bwo nkurikirana ndamubwira nti byo bavyiza umuryango wanje wumvise ko navuye ngaho kuko ndarushe kuko manyerera n'abana ico gihe yari kore ibigori nikore mufuko w'ibigori ndamubwira nti byo bavyiza mbonye ibyo bigori bijana kuba abana bo bariko barayerera batagira ico bajya batagira aho baba twararondeye mugabe ivyo twarondeye ukaba wabitwaye kwa mwene wanyu yarashitse turatahana ariko na wa muzigo tuvuye Karama tujya Kimisagara ararondire moto kugira ngo ankwepe biranka twaragiye dushitse barinjiye bamubwira ati ndabonye neza ubatumye jewe nawe tudahuza ico gihe naciye ndasubira ku muntu yarampaye indaro icyakozwe yacambira nti rero byoba vyiza ko kuko ufise inda sinajya nari naronze narabaye nabi namubwira nti basi ndondere itike ntahe nciyenza kuva ico gihe natwaye iyo nda umwana arakura gushikiye isaha ntiyigeze ambaza ati basi umwana bimeze gute gusa naramwandikira nimero ya telefone agaca kaba gaca nongera nkabaza nk'umubanyi ati ndondera nimero yiwe nkayironka akongera akayikuraho naramwandikira ntigira nyishura n'ubu umwana afise imyaka 8 umva umugabo afise abana bane ntigera yumvira abana kandi ari umugabo oya cyo cyaha afise none ko ari kirekire cyane so kuno munsi n'igiki woba wifuza neza na neza hano kuri Star TV ko buri muntu ariko arakurikirana ikiganiro nimba hari ubufasha yoshobora kuguhereza agufasha iki nka Evelyn neza na neza wifuza iki kugira duse n'abacagagura kugira turangize ikiganiro kubera ko cabaye kirekire jewe ikintu nifuza tuva kwaciye mu bihe bibi kandi pole sana jewe ikintu nifuza kuba no bandiko nyererana abana ni kuvuga abana umuntu urashobora kubaho ugahura n'ibintu kuko jewe maze gushika muhira gushika muhira n'abo bana niyonda no kuvuga guhuza kwabo tuvukana ntibyasubiye gusa n'ibimera neza kuko muri bo baciye bishiramo kumenga
nobanje kugira ngo mbuze amahoro umuryango n'abo bana kuko umwe yaravuga ibyo agomba uwundi akavuga ibyo agomba ndetse gushika n'iyi saha ntibabibona neza. Harimwo bamwe tudahuza bivanye n'uko abo bana babona kumenga baje gutera ikibazo mu muryango. Abana bane bose ukuvuga n'icyo ico nsaba ko abomfasha kuko amahera y'ishure arangora, ko kubaho kw'abo bana navyo birangora, simfise aho ndima, simfise aho baba, simfise ukuntu ushobora gukurikirana abo bana aho bigeze ubu. Mugabo nkavuga nti nawe umugabo akaba nyumva nkamubwira nti muri ayo matongo twaguze yoshobora kwiyumvira akamenya agaciro k'umuntu, akamenya agaciro k'umwana, akavuga nti aba bana hako boguma bayerera kuko nk'ubu umwe yari kwa mukuru wanje, undi nawe yari kwa musazanje, kuko uyu yari kwa musazanje nawe ubuzima yarabayemo ubuzima mugabo ntiyari yorohewe. Kavuga nti jewe yiyumviye akavuga nti ndaguha itongo abo bana barereremwo kugira ngo bareke gusabagira. Numva ko ico coba ciza cane. Okay, reka tuvuga ati tubihereza Imana. Ndumva ko waciye mu buzima bugoye kandi bikwiye kwigisha n'abandi kugira bamenye koma bashobora kugera la situation cyangwa bashobora kubaho. So igihe hari nimba umuntu ubutumwa buza kumushikira, nimba kurikirana Star TV, nimba bizomugeraho nzora abanyarwanda namereza kino kiganiro turaye ko cumushikira, Imana ikabikora ugasanga kiramushikiriye. Ariko hari hose n'icyo no gusaba igusenga cyane, usaba Imana ko uwo muntu yo muhindura kugira ze yibuka abana biwe, kuko ibitahuritse gushobora kwibagira abana abandi bavyaranye n'umuntu, kuko abana abandi murinze mubibaruka bisigura yuko mwa mwarakoze bijya bintu incuro nyinshi cyane. Ariko sinumva yuko ushobora kwibagira umuntu nk'uwo umuntu yakumariye akamaro nkako kangana uko kose mukibaruka abana bane. Ndazi nta wundi mugore bafise amaze kwibaruka ko abo bana bane. So igihe ni gusenga, ni gushira imbere Imana nizobikora kugira ibintu bitungane. Hama nawe ndagushimire kuko kwihangana kose wagize gucika kuno munsi. Cyo no gusaba Imana yishura mu gihe cyayo. Imana izokwishura, irabona ubabara ufise, irabona ibihurimwo. So nibaza ko wande bizagenda neza. Ego bizogenda neza mugabo ico mvuga kenshi. Kandi n'abagufasha bakoye hagufi kuko urumva ko ufise abana benshi bategezwa gufashwa kugira babeho. Gusa ndarushe sino kubesha. Ndarushe kuko gukurikirana abana bane wenyene. Kuvuga umuryango nawe nakazi ufise ukora urwa mu rugo. Nakazi mfise muri ico kuva muri ico gihe je ntakazi nigeze ndonka. Muramvuga nti hari n'abantu bakora ikiyede. Je murasaba Imana akabwira Imana ati Mana wompa basi umuntu yombya ati gufasha muri abakobwa badukurikirana muri Arabia Saudite akavuga ati noshobora kugufasha amafaranga ukazi no mu bihugu by'abarabu gukora aho ugenda. Je no yo aho ngeze nogenda. Aho kwanza mbere kuva nkibona ko bishika mu muryango nkabona ko umenga ntibyifashemo neza. Naravuze nti jewe reka ngeyo. Ngira bikunde nanje ndonka aho kurerera abana. Mugabo igoma biswata kurabona kuva haraize nk'imyaka nk'ibiri imbere byo ndiko ndabirondera. Jarance cyane ni kuvuga uwo mugabo twaragize mariage ino, twaranditswe, twaraciye mu rusengero. Ariko amaze gushika hariya naho yaciye agira mariage n'uwundi akirandikwa mu Rwanda. Wakagira mariage zibiri. Ni kuvuga neje ico nsaba ndasaba ko byukuri bontunganiriza abana banje bakaronka aho baba. Choncho saba. Okay, kabisupoze ko bizogenda neza uko biri kose. Nibaza ko abatwumvirije batwumvise kandi abashobora gutanga ubufasha babutange kugira ushobore kurera abo bana bigenze neza cyane. Imana igwezagire cyane ku mwanya waduhereje. Ego murakoze cyane namwe. Ndabashimira abakunzi ba Star TV mwese mwadukurikiranye ikiganiro kuva ku ntango gushika ku mpera. Ni ikiganiro kirekire ariko cigisha kirimo ubutumwa kandi nimba wo ufasha Star TV turafasha cyane kuruta uko twifasha. So tumushigikire nimba ubuntu ubwo buryo bwo kumufasha kugira ashobore gushika mu barabu arondera ubuzima abo bana bane ni benshi cyane
hama abandanye gutunga abana abandanye kuba papa w'abana yongera abe mama w'abana ariko umupapa nimba yihakanya abana cyangwa atari ko barakurikirana Imana ize ibimubaze kuko urumva ni cyaje gikomeye cyane Imana ibayizagire mwese ko muradukurikirana Mr. Abwedeshi kuva muri Star TV Imana ibayizagire cyane bye bye ciao ciao